Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. N'umwanya w'amakuru ariko aravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi ko amakuru yose aba ariko aravurwa, amakuru abakorewe amatohoza kandi y'amakuru utazokwigera uronka ahandi ariho hose uyaronka ngaha. Hari amakuru ariko aravugwa cane, hari ifoto iriko irahanwahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ivy'urupfu rwa Pierre Claver Ndayicariye. Uyo nguyo bikavugwa yuko ngo yoba yishwe n'umugera, turibuze kumenya uyo mugera ari uwuhe, ndetse tuze no kuraba n'ibindi vyose biriko biravurwa ku rupfu rwa Pierre Claver Ndayicariye. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru nido. Hari izindi nkuru ziriko ziravurwa muri politike ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kubigaruka ko cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe turonse amakuru ube mu bambere bashikirwa nayo. Banywanyi bacu murazi ko dukora amakuru abariko aravurwa yaba mu bisata vya politike, mu birabana n'agateka kazina muntu, inkuru zivugwa mu mutekano n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa turazitohoza tukazibashikiriza ido nido, tukaraba inkuru ziba ziriko ziravugwa, tukaraba ivyemezo vyazo, tukabashitsa ko amakuru atomoye kandi amakuru yo kwizera. Kano kanya rero ngira tugaruke ku makuru ariko aravurwa cane nkuko nari mpejeje kubikubwira mu mfunyapfunyo. Hariko haravugwa cane urupfu rwa Pierre Claver Ndayicariye. Uyo nguyo akaba yarabaye umumenyesha makuru, akaba yarabaye ambasaderi, akaba yaranabaye umushikiranganje, ndetse akaba yaranabaye umukuru wa seni ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko rero turabe ibiriko biravugwa ndetse naho ayo makuru ava n'ikiyemeza vyose twabitunganije. Turaza kugaruka nkuko nabikubwiye mu nkuru za politike, haravugwa ibidasanzwe mu bategetsi bakuru bakomeye. Turaza kuraba n'ibindi bishizwe habona, ariko mbere yuko tutangura nido ryano makuru kambanze ngusabe gufyonda kuri sabone canke subscribe. Niba utarafyonda ko wamanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo subscribe, nimba ukora icongereza kuri wowe ukoresha igifaransa uraraba handitse ijambo sabone, maze turaje twibanira amakuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Kubari ngaha mu Burundi mwese ndabaramukije n'abakaze. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Kubari mu bihugu vy'ababanyi, igihugu c'ubanyi ca Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda n'ahandi hose woba uri hatandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika, sindabibagiye, ndahaye ikaze kandi n'abanywanyi bacu muri ku migabane y'amakungu ya kure. Mu makuru yacu tuyatangurire mw'ido nido ryayo. Hariko harahanwahanwa cane ifoto ya Pierre Claver Ndayicariye. Uyo nkaba nari nakubwiye yuko yahoze hari umumenyesha makuru, akaba kandi yarabaye ambasaderi ndetse akanaba umushikiranganje. Twababwiye ko kandi uyo Pierre Claver Ndayicariye biriko biravugwa yuko ngo yoba yapfuye. Yarabaye perezida wa komisiyo canke se severe, bikavurwa ko kandi uyo yanabaye canke se yanabaye perezida wa seni ngaha mu Burundi. Mu makuru rero ariko arahanwahanwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi yazindutse aravurwa, hari ifoto ya Claver Ndayicariye bivugwa yuko ngo yoba yapfuye. Ese koko Pierre Claver Ndayicariye yoba yapfuye? Yishwe n'iki? Duhejeje kuronka ayo makuru ariko aravurwa cane, twarondeye irya nino yaba mu begereye umuryango wiwe, twatohoje kandi ku makuru ariko aravurwa n'ababanyi ndetse no mu bimenyesha makuru bitandukanye, iyo bibikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibikorera hanze, kugira tumenye ivyoba vyinyagije inyuma y'ayo makuru y'urupfu rwa Pierre Claver Ndayicariye. Amwe mu masoko yacu n'amakuru yagiye haradushikira nuko bivugwa yuko ngo Pierre Claver Ndayicariye ngo yoba yazize umugera wa sida nkuko bamwe bariko barabivuga, ariko ayo makuru akaba atarayo kwizera. Vyavuzwe rero bamwe bakavuga yuko ngo icamwishe kitamenyekanye, ariko ngo yarasanzwe agwaye umugera wa sida nkuko vyagiye bikunda kuvurwa. Mu makuru rero twakoreye amatohoza, ivyo vyose gushikana n'ubu ntago birashigwa habona canke se ngo bishigwe ko umuco kugira tumenye koko nimba Claver Ndayicariye yoba yapfuye
gusa amakuru dufise nuko ayo makuru yatanguye kuvugwa ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu, bikaba byaratanguye kuvugwa no mwaka no gatondo. Rero hakaba havuzwe ibitari bike, twagiye dukunda kubona foto yiwe ikwiragizwa ijya nino ivuga yuko yoba yapfuye, ariko mu muryango wiwe gushikana n'ubu ataco baratangaza ku rupfu rwiwe, ndetse naho ari gushika ubu ntago haramenyekana. Gusa amakuru yo aracyakorerwa amatohoza. Gusa nkaba no kumenyesha ko abari mu magroupe ya WhatsApp ndetse na Facebook mwagiye mubona isanamu yiwe bavuga yuko ngo yoba yapfuye, ndetse ayo makuru gushikana n'ubu ataratangazwa. Bamwe bakavuga ko ngo vyoba ari vya bindi vyo kunyegeza amakuru yiba vyabaye, na cane bamwe bafatira ku vyabaye ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, amakuru akanyegezwa kandi ngo bantu bari bamaze gutahura ko Petero Nkurunziza yamaze kwitaba Imana. Batari bake rero barasemereye batabanyagihugu bategerezwa kumenya amagara y'umukuru w'igihugu biranyegezwa, ariko mu nyuma vyaje gutangazwa umukuru w'igihugu amaze umunsi wose apfuye, ariko atawa bitangaje. Byaranavuzwe yuko ngo bamwe bavuga yuko icyamwishe kitatangajwe, abandi bakavuga yuko ngo yoba yahawe uburozi. Gusa nk'uko vyabonetse mu nyuma nuko umukuru w'igihugu wewe yishwe n'ingwara n'abategetsi bazi ngo kuko iyo ngwara itaza kuba ariyo yamwishe haba harakozwe amatohoza kugira hamenyekane icyamwishe, ariko kuko abaganga b'abahinga bazi ivy'ubugwayi bobo bari bahejeje kuvyemeza. Gusa leta yoyo ntabwo yigeze yemeza yuko umuhisi Petero Nkurunziza yishwe na COVID-19, ariko amakuru yo kwizera yavaga mu baganga yoyo yaravyemezaga ngo kuko n'abategetsi ubwabo barabizi, ngari naco catumye atamakotohoza kogwa, kuko umukuru w'igihugu atopfa urupfu giturumbuka nk'ubwo yapfuye ngo ibintu biherere ngaho. Vyose rero vyari bizwi n'amakuru abavugwa, bikavurwa ko guhisha ibiba biriko biraba mu gihugu bizokwegera karambaraye Uburundi, ndetse abantu bamwe n'abandi bakabona ko kuba abantu hari ibintu bikanyegezwa bishobora gutuma haba amakuru atangwa atariyo canke amakuru atizewe. Gutyo rero turasavye yuko abo vyega canke se abo mu muryango wiwe ndetse n'abandi bari mu nzego z'ubutegetsi bobo bokora ibishoboka vyose kugira batangaza amakuru inyanyura ya turiko turabashikiriza, ariko arakwiragira cane, kuko iyo hadatanzwe amakuru y'ukuri yizewe bituma abatari bake bivugira ivyo biyumvira, ndetse abanyagihugu bakaronka amakuru atariyo, kuko abategerezwa gutanga mwene ayo makuru bataba yatangiye ku gihe. Turasavye ko rero umuryango wa Pierre Claver Ndayicariye niba wamenye ibi biriko biravurwa utanga amakuru ndetse n'umuco kubirabana n'amagara yiwe, aho kugira abatari bake bakomeze gutanga amakuru adafitiwe ivyemezo. Natwebwe rero ico dukora no kubandanya gutoza kugira igihe cose turonse umuco kuri ivyo biriko biravurwa ku rupfu rwiwe, tuze kubashikiriza ido n'iryo do ryayo. Nk'uko muziko turabambere mu kubakorera amakuru atojwe neza kandi amakuru yo kwizera. Dutandukire tuve kuri iyo nkuru yariko iravurwa cane ku rupfu rwa Pierre Claver Ndayicariye, tuje no mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane ijya nino mbwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kugaruka mu vya politike, turabire hamwe bimwe twariko turababwira ku nkuru zirabana namwe mu bategetsi bivugwa yuko ngo baba bagiye kugumuka ku butegetsi bwa Ndayishimiye Varisito, ngo kuko biboneka yuko badafatwa kumwe, ndetse ngo vya bintu twahora tubabwira vy'amoko vyatanguye gucanishamwo abategetsi muri leta Ndayishimiye Varisito. Amakuru adusumira ava mu masoko yacu yo kwizera bivugwa yuko ngo abategetsi ubwabo batarabana ryiza, ndetse ngo imigwi yatanguye gucikamwo ibirabana n'amoko, ndetse bikavurwa ko hari ibirabana na kamwana wa mama biriko biravurwa, aho bamwe ngo batanguye kuyoboka Bunyoni abandi bakayoboka Ndayishimiye. Ivyo bikaba bimaze igihe bivugwa muri leta, ariko ayo makuru akaba adashigwa ahabona. Imbere yuko tubigaruka ko banywanyi bacu, reka mbanze ngushitse ko nino nkuru iriko iravurwa cane y'ibiziga vyatoraguye ijya nino, ariko ivyo biziga tukaza kuraba ico abihwezi vy'agateka kazina muntu bavuga. Turaza gukurikira bamwe twumvirize, ndetse n'ayandi makuru yose twagutunganirije turaza kuyagushitsa ko mw'idonido ryayo. Ndakubutse ko niba utarafyonda kuri subscribe wonze ugafyonda ko
igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajure mu mbere baronka ayo makuru. Reka rero tubanze dukurikire turabe inkuru ziriko ziravugwa, ariko harimo n'inkuru y'umubabaro y'ibiziga vyatoraguwe n'ivyabande. Ese ninde yoba yinyegeje inyuma y'ubwo bukozi bw'ikibi? Vyose turabitunganya urabikurikira muri ano makuru, sangwa kazi. Abaheruka ubwa nyuma Eric Nijenahagera bakaba bavuga ko bamuheruka ku munsi wa kane ku mugoroba, aho yari avuye kuramutsa umuvyeyi wiwe asanzwe aba muri segiteri ya Kigwati ya mbere, aho nyine muri Rukaramu. Akaba yari atasha aja mu Kajaga, naho ni muri segiteri ya Kinyinya yo mu Rukaramu nyene. Ibi kandi byashitse mu gihe Eric Nijenahagera yari amaze igihe ariko aratabaza cyane cyane indongozi zo mugambwe CNDD-FDD aho muri komine Butimbuzi no mu ntara ya Bujumbura, abamenyesha ko ubuzima bwiwe bubangamiwe. Akaba yavuga ko bubangamiwe na chef de zone wo ngaho mu Rukaramu uwitwa Leonidas Nibigira. Nta ngingo n'imwe ikingira Eric Nijenahagera yigeze ifatwa, mu gihe hariho ubutumwa bwabonekesha ko uyu mu chef de zone yabandanya kumwandikira amubwira ko bazoteba bagahigura. Mu butumwa bwa nyuma mbere yoba yamwandikiye ku munsi nyene yagandaguriwe ko yamwandikiye amubwira ko amuhora ivyo yavuze mu nama, amwagiriza ko amubangamiye mu buzima bwiwe. Eric Nijenahagera yarasanzwe ari mu mbonerakure, yari umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD aho muri komine Mutimbuzi. Ibimushikiye bikaba mbere ari n'ikimenyetso ko mu Burundi ata muntu makingiwe. Igihe cyose ari intwaro yubakira ku rwanko, yubakira ku kutubaha amategeko n'agateka k'umuntu, umuntu wese ari muri iyo ntwaro aba ashobora gukorerwa vya bindi nyene bikorerwa n'abatavuga rumwe n'iyo ntwaro. Tukaba dusaba ko nkuko twama twabikoze ko hobaho amatohoza vyihuse, hanyuma abakoze iryo bara bagafatwa kandi bagahanwa. Twarumvise ko kuva ku munsi w'ejo amatohoza yoba yaratanguye ko n'uyu mu chef de zone Leonidas Nibigira yoba yaramaze gufatwa, ariko tugasaba ko vyobandanya, kuko abanyagihugu baho hantu baravuga ko uyu mu chef de zone yarasanzwe abangamiye abantu batari bake, ko yaramaze kuvuga mu mabi menshi, ariko igihe cyose atigera kurikiranwa. Bakaca bibaza ko n'ubu bizoba ivy'akanya gato akaba ararikuwe.